ingene bano basirikare bambaye n'abaribo reka twumvisha amajwi ngira irese iraza kuja ko hanyuma abatumire twabaze uko babibonye n'amakuru babifise ko ahosha mwana mu mafilm ngo ni mafilm murabona ni ibintu bagize yuko atari bisanzwe mumaso kere ingabo zabo zisiga ingina ingwa mumaso baje kurwana ego mbasaba ingabo zo kurwara cyane bisiga ibintu nk'ibyo engene batu dawe mumaso ujya kumenya ikazira kumenya wari ikazira hari ikazira udanga wamenye ko ikazira tekanizo umugenda muramenye igitangaje sarakaza abasha igitangaje oraye baragenda murabona ibintu bavise nikiri mwijoro murakiro muri hagaciro ikiri kuzimu harakiro umugabo nabo umugabo ibintu byinshi cyane ibintu byinshi mugabo ntucurumva abana banacuruza urwenya nanawe n'igiti amayinite zambaye ibiyo zasaze wasina zasaze isa barigisha abanyese ubuzindi abagira sinzi n'abandi bandi bari kubikorwa ujya wirahira nzogirimbe wirahira azogirimbe babandi ibintu bwakora vyose akazi kabo bamwe bagira intambara yo kwandika abandi kabandika utotega bati bafite imirengeza abandi kishikaramu bandike ivyo n'ingabo rero zimuzabitumwako nababwiye yuko ari abakomando bari hejuru y'abakomando. General Gaspard Baratuza avugira igisirikare cy'u Burundi murumvise avuga yuko ari ngabo zaba bitumwa ko abakomando barengeye abakomando mugabo abakomando atamurundi numwe ashobora kubamenya ingabo z'u Burundi zavyawe n'abarundi zifise abavyeyi b'abarundi gute atamuntu numwe yoshobora kumenya uwo muntu Pacifique ntazwe musanzwe mukurikirana ibibazo by'igisirikare sinzi ko amakuru ufise ariyo mufise biravuga yuko bano muri bamwe mu berekanywe ku defile nubwo atari nikosa niyo bagenda kwemanga ko atari abarundi ko bo bara bakongomani bari muri unité yitwa Hibu. Ayo makuru murayafise nimba ayo makuru muyafise kuki mu gisirikare naho karetwa ko muvuga yuko ibinyoma biri mu ijambo ry'umukuru w'igihugu noneho ubu tugiye kumva n'ibindi binyoma biri mu gisirikare cy'igihugu mufise amakuru ameze gute? Ico nuvuga ku bintu byiswe force spéciale mu Burundi ubwa mbere ntangure mvuge ku bisanzweho n'ibyo byabaye kuri uwo munsi wa defile. Ku bisanzweho hariho by'ukuri abantu bamaze igihe bigishirizwa hariya mu Cankuzo baja ku Mutukura bagira bahita ko ari formation spéciale ituma baba des forces spéciales narivuganiye na bamwe muri bo bamwe mu barongoye izo ngabo hariho abambwiye neza bati naho mwumva twebwe ngo twitwa ngo force spéciale ikintu biga ahanini no kumenya kurasa no gutumbereza mu kurasa abo bantu barazi kurasa abo bigira hariya mu Cankuzo ngo bitwa force spéciale mu Burundi igitigiri cyabo bambwiye bati ni bari mu majana 8
abamaze gukora iyo formation. Hariho abandi batwawe bake bagiye kugira formation i Lubumbashi, aribo bagirira hamwe formation nabo bitwa IBU bo muri RDC. Formation mu babikoresha harimo ababirigi rero bakoresha iyo formation. Tuhava tugaruka kuri Ndayishimiye atuka abandi ngo tugenda ngo muri ivyo bihugu ngo vy'umukoroni, hanyuma nawe agahamagara bamwe nyine ariko aratuka ngo n'abakoroni kumwigishiriza igisirikare. Muri ico gihe sinzi gukorana n'abakoroni ico kica gisigura nimba ingabo zihambaye acahamagara abo yita abakoroni ko aribo baziforma, hanyuma umuntu ahunze agira mwice agahungira nko mu Birigi wakamwita ko yagiye kwana n'abakoroni. Aho kumburengira ngiye ku ruhande ngarukaho ku kibazo nyene turiko. Rero hariho bake bagiye muri formation i Lubumbashi. No mu banyandikiye mu basirikare barambwiye bati muri bajya mwabonye hariho abarundi bari muri formation i Lubumbashi kandi batanahembwe n'udufaranga twabo twa formation, baje kudefira bataduhawe. Ariko hariho ibibazo bikomeye turavye mu bari muri no defile. Ibibazo bikomeye ni ibihe. Kimwe ni ikibo nyene bivugiye bati abantu mubaravye nimushobora menyamwo n'umwe. Ni gute nk'umwana wawe kubera ko yisize amarangi gusa ushobora kumuraba ntumumenye? Uravye inkofero bambaye umusirikare akomeye twaganira yagize ati mu Burundi kirazira nta musirikare ashobora kuja muri defile yo ku itariki imwe y'ukwindwi yambaye inkofero itagira insigne, kijya kimenyetso ya ntare iri ku nkofero y'umusirikare w'u Burundi, atambaye ijya nkofero iriko insigne y'umusirikare w'u Burundi. Ati kandi ati wumvirije ibyagiye biravugwa niko baravye inkoho bafise baravuga ko ari inkoho zidasanzwe. Aragira ati biragoye gutahura ko hariho igisirikare gikomeye Burundi bufise gifise inkoho nk'izo, ugasanga izo nkoho zitari no muri garde presidentielle. Ubundi ahantu hambere usanga inkoho zikomeye ni mu basirikare bacungera umukuru w'igihugu. Aba bantu nta n'abacungera umukuru w'igihugu bafise bene izo nkoho. Akongera ati wumvirije amajambo bavuze hajya nyene baratuda ariko baravuze bati muhora mwigana indirimbo z'abasirikare kujya abasirikare batera urukato. Ati yamara ibyo bariko baravuga byo ntavyo mushobora. Bisigura ko abo bantu batari ko baririmba ikirundi, ibintu bariko baravuga ntivyari kirundi. Hariho ubunkunze kwita rimwe na rimwe arabunda mwita umutwara bitutsi canke utwara ubutumwa wa Evariste Ndayishimiye. Umupasitori ari hano yaratanze ikiganiro hirya y'ejo kuri YouTube. Ikiganiro ciwe nawe nyene afise ivyo yagiye aravugamwo bikomeye. Mu byo yavuze umupasiteri ntagira izina Pacifique nashatse kumuvuga mbwa ko ushimitse n'imbayaga. Niwe yagize ati abantu mwabonye nimuzabe munabaza niyo bari inyuma. Ati bajya nta numwe amenye iyo baje, nta kambi basohokamo kandi nta n'ikambi baca batahamo. Muranu bakunda gukoresha amajambo yo muri Bibiliya. Ajambo yo muri Bibiliya manu bavuga ngo bano Egiputa mubona uyu munsi nimuzosubira kubabona. Nukuvuga abantu batweretse bajya abasirikare b'u Burundi twabonye bya munsi muri tudosubira no kubabona. Ntihagire umuntu azobaza ati mbega abantu bakora defile abantu mwatwereka ko tutakibabona bari ngoya ngo ntibatashe mu makambi ngo ntimuzohave musubira kubaza iyo bari. Mu byo bintu ari biki. Hariho kabaza uko mwabivuze birashoboka gose ko hariho mu bantu bakoze defile yo ku itariki imwe y'ukwindwi uyu mwaka, birashoboka ko harimwo abantu batari abasirikare b'u Burundi. Birashoboka gose. Nanjye mu makuru mfise ico kirimwo ko hazanywe ko harimwo abasirikare bo muri Ibu bo muri Kongo bazanywe muri iyo defile. Rero ubutuka abandi ngo n'aba PDC canke ngo n'abakoroni nimba ageze ku rugero kuzana ingabo z'ahandi akaza kwemeza ko izo ngabo z'u Burundi izoba ari ikibazo. Ariko iki gisabe amatohoza yo ntafise amakuru akwiye ku kintu ndafise aho ngarukira mu kuvuga ashyiraho reserve kubera ko ntakoze amatohoza yose. Ariko navuze ko hariho abasanzwe bitwa
force speciale mu Burundi nabo bariko bagira iyo formation irubumbashi n'ibintu bitangaje byabonetse aho hantu ngire ko muri aya majambo heje kutwumvisha twumvise andi majambo atangaje mbega izo ngabo zoba zitegurirwa gukingira abarundi bose cyane n'ingabo zateguriwe kwica bamwe mu barundi kuko natangaye umuntu aciye agira ko avuga ngo bamwe bandika bamwe twumva mu marezo sosio ngo bamwe ngo nibanyarutanya ngo nibaze rero turabe nuko batubwiye bavuze bati aba bantu bakora bino biganiro ni mutahi Bujumbura zingabo zibarasa twari twiteze ko ingabo z'Uburundi zikomeye zikomerera abarundi bose twari twiteze ko ari igisirikare cy'abarundi bose ntabwo kibi gisirikare cy'abumvikana na Ndayishimiye gusa ni igisirikare yaba abakundwa na Ndayishimiye yaba abo Ndayishimiye yitwa aba PDC bose ni igisirikare giteza gukingira abarundi bose ntabwo ari igisirikare cy'umuntu cy'umugambwe cy'uruhande rumwe ni armée nationale itegerezwa gukingira abana bose b'u Burundi rero muri ya mvugo twavuze ihereye mu kwita bamwe mu barundi ko ari abansi b'igihugu ari aba PDC tuzi ingene bishwe kumbure ategura kwica noneho cyanabitomora bivugiwe ku mugaragaro aba bantu bavuga bino bintu bitwa abanimateri baba bariko bavuga abategetsi bose bumva hamwe ukabona bararyohewe baratwenze nuko ko bino bintu birahavugiwe bari bavyemera na igihe umukuru w'igihugu yaciye avuga inyuma ntiyabibeshuze izi ngabo zateguriwe kwica abantu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD iri nibara ni ukuvuga ko hari ingabo z'abanyamahanga ziriko zirategurwa zizohamagarwa kuturasa turamutse dutaha ibi bintu n'akamaramaza ikindi nibarije bamwe mu bategetsi mu gisirikare nabagiye nti ubundi ko twahora tubona defile yo ku itariki imwe y'ukwindwi iba defile ihuza abarundi bo mu migwi itandukanye habaho igice cy'abasivile hanyuma hagabaho igice cy'abasirikare uyu mwaka yabaye defile y'abasirikare gusa kubera iki itakiri defile y'abarundi bose bo mu migwi itandukanye inyishu bampaye niyihe bambwiye bati buriya ikintu cya ropromejwe no mwaka cyari igikorwa cya propagande kurusha kuvuga guhimbaza independence uko byahora bati bari bamaze igihe kuva hari ibigwanisho bihiye hamwe muri base mu gihugu hakwiye ko Uburundi atabigwanisho bugifise ko Burundi budakingiwe cyavuga bati reka rero twerekane ko dukomeye naho twaguye naho twagize gute turacyariho reka tubireke niko kuzana gira ibigwanisho byose byitwa ko bikomeye Uburundi bufise nabumvise muri mwe nako ndavuga umwe tarungikwa na Evariste Ndayishimiye gutanga ubutumwa Abarundi avuga ko Uburundi bumaze kuronka abakuru b'ibihugu babiri gusa bitwaritse igisoda bakagikomeza avuga ko ari President Bagaza na President Ndayishimiye ari bo bashoboye kuzana ivyo bigwanisho bikomeye uyu munsi ngomba mpe devoir n'igikorwa umuntu wese ashobora kubona ry'amasanamu yabijya bigwanisho zijya modoka ziriko plaque y'imodoka z'igisirikare uko ikoze usanga hatangura umwaka ibigwanisho byaziyeko iyo modoka yaziyeko muze kurondera neza mwagarandisa ry'amafoto murondere imyaka zijya modoka muza kubona zaziyeko mu Burundi muraza gutangara ibigwanisho byose vyerekanywe n'ibigwanisho vyari bihasanzwe ntabwo ari ibigwanisho bishasha mu Burundi umuntu wese azi igisirikare cy'u Burundi bavuze ngo abona ko baratudafata n'umwanya akabisigura ngo ama-BRDM ama-blende bakakubwira ngo ama-Katyusha ngo ama-Zegeu ngo ama-BM21 bijya ni bigwanisho bihasanzwe kuva mu myaka ya za 80 kuri Bagaza ivyo bigwanisho ni vya kera ntihagire umuntu aza guhenda abantu ngo Ndayishimiye yazanye ibigwanisho bishasha ngo babiritse hajya bijya n'ibigwanisho bihasawe bimaze iyo myaka mbere biriko ariko arivyo babonanye bano basirikare bavuze ko atamuntu ashobora kwamenya imyambaro kubona imyambaro ko ari bamwe bafise casque undi casque zateza kugirwa n'igisirikare cyose mbere twakunze kubivuga ingene abasirikare bajya nko muri Kongo bagatega agahanga ukabona umuruberi yambaye casque umusoda w'u Burundi ata casque afise ahajya urabona ko kabaye ku kagwi gatoyi
kabo basirikare turiko turavuga bashobora kuba bazananye ahandi bashobora kuba atari n'abarundi ari bo bonyene akagwi gatoyi gafise ivyo bintu ntawovuga ngo igisirikare yacambitse wasigaye yacambitse ukuntu gushasha wasigaye afise ayo makaske no navyo bafise abasoda b'Uburundi urabona ko n'abandi bose batangara sinzi ko mwaravye amasanamu y'umukuru w'igihugu n'umupfasoni wiwe bonyene baratangara ubona bavuga bati kini gisoda cyahe urabona ko batabaraba nk'abasoda babo batafata nk'abantu bamenyereye urabona ko ari gatoyi atari ibintu bemenyerewe mu gisoda c'u Burundi izo blende barazizana zimwe ukabona ziciye zizimira hajya hari yakizima abasirikare bambwiye bati burya hari ico mutamenye ingene imwe yazinye kakwa kuzibira n'izindi zose bakaza gusaba abanyagihugu ko boraba ko basunika hari BM21 yazimiye mw'ibarabara itarashika hajya kuri stade bahamagara imiduga izibira hirya no hino kugira abanyagihugu ntihabe bashikaho iyo BM21 byapfiriye hanyuma mu ngwano z'uyu munsi sinzi ko mwaravye nk'ingwano yo muri Ukraine n'Uburusiya igitangura Urusiya nibwo bwazanye ibigwanisho vya kera vyinshi amashar menshi ingwano za kera warunda ibintu mu nyuma baza kugira ikibazo c'ingene banabikuraho bihava byinshi biraraswa birasamburirwa mu nzira aho byari biri ingwano za kino gihe n'ingwano zihagaze cyane kuri mobilite no kuvuga ubuhinga bw'unyaruka ubuhinga bwo kunyaruka nibwo buhambaye kurusha ibintu vyikwega ibintu bipfira mu nzira ibintu baza gukwega kijura bitwara ku rugamba bakarungika drone kakigisambura kubera ko bidashobora kunyaruka mu kwiyunguruza umuntu ariko arabwira ko gisoda c'u Burundi bagishize ku rugero guno munsi bakerekana ibigwanisho byo mu 80 ku barundi babiraba batari bwabone ibyo bigwanisho baravuga bati ego kwere turafise ibigwanisho ku banyamahanga baza hisigeze mu by'ibigwanisho no munsi baravuga bati no kuvuga bwari ubutumwa bwerekeye abarundi kurusha ubutumwa bwabwerekeye n'amakungu ego ngira ngo tugaruke kuri Federico bamwiyumvira Jiberi Federico bamwiyumvira twumvirije Jiberi yadushishijemwo ibyagiye biravugwa kuri iyi defile aho imbere bavuga ko hari n'abasirikare b'abanyamahanga bakoze defile mugabo ntibambare umwambaro werekana igihugu bavamwo ariko tugarutse ku bigwanisho umuntu aravye ibigwanisho bivugwa ngene umuvugizi w'igisirikare avuga ko bafite ibigwanisho bikomeye mu nyuma twarumvise n'umukuru w'igihugu ariko aravuga abasirikare intwazangabo zaguye ngaho hakurya muri Kongo muri iyo migwano ni gute igihugu gifite ibigwanisho bikomeye nk'ivyo n'igisirikare c'inkerebutsi coba kiriho kiragira ingorane mu gihugu kibanye ca Kongo ivyo mwe mu bisiguro nyabake sinzi ngira bamwiyumvira yibagiye kugura mikro yugurutse Jiribe ego tugakwijambo je nagira ndababwire yuko ibi bintu muri ko muravuga mubanze mu bihe cadrage generale yavyo no kuvuga ubutegetsi bwa CNDD-FDD burafise ingene bubona igihugu burafise ingene bubona abo igihugu abo bari kumwe nabo batari kumwe birafise ingene babona igisirikare mu vy'igisirikare byatanguye mu mwaka wa 2011 aho batangura kubajana muri Kongo kugira ngo babigishe imyimenyerezo y'ingene bariko bariyumvira akazoza ka gisirikare n'abanyagihugu no kuvuga kugira igisirikare cabo abo batari kumwe bakaza babakuramwo buke buke abaheza ikiringo cabo bakagenda kare abo babagora bakaraba ingene babikiza kugira ngo bazasigaremwo abantu babo bavuga bati genda bakagenda tigaruka bakagaruka no kuvuga abantu batari muri ya mbono y'igisirikare cy'igihugu ariko bari mu mbono y'igisirikare c'umugambwe uwo mugambwe nawo ukaba ari wo wiyitirira igihugu no kuvuga igihugu kizimangane cinjire mu mugambwe ndipfuza ko icyo kintu mucumva neza kugira ngo ivyo babishikeko
babwiza kora muri karya karere abantu bashobora kuba bumvikana bafise imbono imwe nabo abo bakababwira bati nimuze dukorane iki kibazo cyo bahurirako. Urumva ko hari ikibazo c'amoko, ibibazo vy'amoko hajya mu Burundi barimo barabiha iyindi ntumbero. Uravye ujya mu RWCVR ukaraba n'izindi diamande n'andi majambo avugwa, ukaraba rya radio mwavuze irimo yashinzwe mu Ngozi, ukaraba intumbero, hari intumbero y'amoko. Iyo ntumbero y'amoko ishaka iki? Ivyo nimwe ndasigura. Hariho abarundi bavuga bati abana bacu abasa bacu, muri aba harimwo abahutu n'abatutsi batari ababo, harimwo abahutu n'abatutsi bashaka ko babagira ababo. Kandi iyo ni mbono atari nshasha, ni mbono ya kera. Rero ndababwira nti iyo bavuze igisirikare kimeze uko, igisirikare kugira ngo bashike aho bagishaka, bashike aho bashaka kimera nk'uko bariko baracipfuza, bakoresheje inzira zibiri. Inzira ya mbere n'amafaranga. Ni ukuvuga uri umusirikare ukaba ushaka gutunga, kubaka inzu, kugira parcelle n'ibindi, hanyuma kugira ngo ugende muri za Somalia, za Centrafrique, za Darfur, wabwirizwa kubuzwi n'umusoda agushikiriza abandi, hanyuma bakagushira ku rutonde kandi ukemera kuzotanga ibi canke biriya. Iyo uri umusirikare ubiyumvira uko, ukaja muri iyo nzira, wamaze guta umutima wa gisirikare w'igihugu, wamaze kuja mu mutima wa sirikare w'igisirikare c'umugambwe. Umaze kuja mu nzira y'igisirikare c'umugambwe, ubuvuze uti n'iyindi migambwe izoshobora kugira ibindi bisirikare, hanyuma ivyo bisirikare bizohura bigongane, ugaca bibaza uti none ivyo bizaba birimwo birabera mu gihugu cahe, c'iwacu canke c'ahandi? Naco gituma rero muri ico gisirikare, muri ivyo mwabonye ushobora gusangamwo abanyekongo, abanyarwanda canke abandi batavugwa, wo kumva amajwi yabo woje utegera uti aba bantu si abarundi. Mugabo ivyo baravyirinze kuvyerekana, ariko ndibaza ko arico kintu cari gihari. Mu ruhande rumwe rukabukwa, mu rundi ruhande rero bagahuma amaso abarundi kugira ntibamenye ibiriko biraba. Abarundi bakama bibaza bimwe bari bamenyereye, babona ivyo ntibatore n'umwanya wo kwibaza bati mbega ibi tubonye bisigura iki? None uretse nawe umwanya turiko turavuga ibi, ahandi hovugirwa nk'ibi ni hehe? Si Burundi? Si Burundi bokibaza bati aho imirwi y'abantu, hoba inama zigizwe n'abarundi bibaza bati mbe bijya ninde urusigurira tugategera bijya bintu byabaye. Kugira ngo tumwe turajanwa ku nzira buhoro buhoro. Umukuru w'igihugu nawe akaraba ingene akoresha imvugo iza kuhendahenda bamwe bafise ivyo bamenyereye, igaciza gusigurira babandi bategera iyo bariko baraja, hanyuma agaca agerageza kubishira mu ijambo rimwe, twebwe tumwumviriza tukumva ko bimugoye. Abatamenye ibyo byo kunga amajambo nibo nkumbura ntasinzi ko babitegera, ariko niyo nzira biba biriko birafata. Rero mugabo ivyo kuvuga ngo igisirikare gikomeye, ngo abantu babandi barimo baragira ibindi ngo barabandanya bazobona, iyo ni imvugo y'iterabwoba, ni imvugo inyegeza ubwoba, gutera ubwoba kugira ngo uri kurabwira agira ubwoba, mugabo ubwoba buri muri wewe. Kuko abo basoda barimo barigisha ibintu, ega amaseyi ntiyari mu cankuzo gusa, hariho amaseyi ashika 5 yakoze kugira ngo bashire kuronka baruyika muri za Kongo n'ahandi. Ariko ikihari nuko uyu munsi ivyo bigwanisho bavuga ngo vyaraje ngo biriho birakomeye, mwibuke vya bintu vyahira hahandi hariya mu bubiko, kandi bakemera ko vyahiye. Ico ni ca mbere. Ca kabiri, mwibuke abasoda bapfira muri Kongo kandi bikabagura no kubatahana,
baramaze kunuka no kononekara kuko bapfa ku bwinshi. None izo ntambara batsinda muri Kongo bazitsindira he ko twumva bariko barirukanwa? Mbe none bakomera bari Burundi ku madefile, ntibakomera bari ku ngamba zo kugwana? Ibyo byose nibyo bibazo nibaza ko twabwiza kuvuga turi ngaha. Mbaye ndageza ngaho. Murakoze cyane Federico Bamvunyumvira. Kumbure akabazo ngiye kwabaza Pacifique abaturindiriye ku murongo mwihangane, twarengeje ko iminota yagenewe igice cya mbere. Akabazo Pacifique ngiye kwabaza na ya makenga Federico Bamvunyumvira karavuga mukunze kutubwira amakuru y'Ikongo. Uno munsi twumvise ivyo umuvugizi w'igisirikare General Baratuza Gaspard ahejeje kuvuga nuko bafise ingabo zikomeye, abakomando barengeye abakomando. None niba babafise kubera iki twumva igisirikare cy'u Burundi kiguma kineshwa? Niyo makenga Federico Bamvunyumvira avuze. Hanyuma kare mu kanya mu nsiguro mwatanze mwavuze muti biratangaje ko berekana umugwi w'abasirikare ku defile mugabo bafise ibikoresho biruta ivy'inzego zicungera umukuru w'igihugu. Nimba icyo kintu habayegereye igisirikare baravuga bati ko Uburundi bwafitaniye umubano mwiza na Kongo, abakongomani bakaza kudefira Burundi ntiyari ngorane. Ariko ikibazo kubera ko umuvugizi w'igisirikare acashima kubesha abarundi, ubutumwa bagomba gutanga nubuhe? Uno munsi nimba batsindwa ku rubuga bakomeye kuri defile, nicyo kibazo abajije Bamvunyumvira. Mukoresha iminota 5 hanyuma tuje mu gice cya kabiri cya kino kiganiro. Ikibazo kirakomeye cyane. Reka naje mbere ngende nyaruka sisigure birebire ntange amakuru amwe y'ibanga mfise. Ku ruhande rumwe nuko buriya defile nyine naheze umugani wugiye yavuze ati ntimuzosubira kubabona. Hariho igice kitari gito carungitswe cyaciye kirungikwa muri Kongo, muri hararungitswe abasoda bashika 450 bitwa ko ari izo force speciale. Bagishikayo ibyago baciye bagira, bagishikayo ahitwa Baraka bashikira baciye baterwa bombe barayitewe ntihenze ni ku munsi wa 5 cyangwa ku munsi wa 4. Vyashitse ntibizwi. Mu babaherekeje harimo n'uwitwa ko ari komanda nyene wa force speciale y'u Burundi, warimo mu bagiye bajanye nabo. Rero abo bagwana bo muri Minembwe bagize bati aba ntiturindira ko barinda kudushikira, babateye bombe bakiri aho muri Baraka. Ubu nta wuzi neza ibyababaye ko uko bimeze. Ku rundi ruhande ku munsi wa 6 hakurikiye intambara zikomeye zabaye mu bice bya Minembwe, aho nk'ibatayo bavuga ya 16 batayo Tafoke ya 16 yakuwe mu birindiro nka byose yari ifise kuva mu minsi nyene yo ku munsi mu minsi yo kuwa 4 batera begera ahitwa kuri point 0 bavuga ko ari cyo kirindiro gihambaye gose. Ico kirindiro naco nyene baciye bacyakwa ku munsi wa 6 mu bucagucagu bwo kuwa 6 barirukanywe bose baravayo. Makuru mfise avuga ko ubu bari aho muri Baraka. Birukanywe nande Pacifique? Birukanywe na M23 ifatanije na twigwaneho iyi nyene baba muri Minembwe. Hanyuma abo muri Baraka hari n'abanyagihugu baho bavuga byanashitse kuva aho haterewe iyo bombe. Ubu naho hakurikiye ko ngo babakatiye ko internet yose kuva ku wa 4. Bavuga yuko mu karere bari mu ushobora gutanga amakuru n'abanyagihugu basanzwe ko bidashoboka, kumbure kugira hanyegezwe ibyo byaranonekaye muri ako karere igihe hatewe iyo bombe. Bavuga ko ubata amakuru ariko araboneka yo muri ako gace. Ikindi abasirikare bo nyene bivugira bari kuri urwo rugamba bari bamaze nk'indwi yose bandika. Ntajewe nkunze kwandika ku biba biriko birashikira abasirikare bavuga bati nukuri ni bishira habona vyandike ubwire abatwara Burundi n'abatwara igisirikare batuvane muri ibi bintu. Twebwe raba twahereye muri Nord Kivu twaratsinzwe bimwe biteye isoni, turamanuka Sud Kivu za Bukavu turahunga turagenda
mu kwezi kwa12 guheze murabona ibyatubuye ko mu kiyaya cya Rusizi hose barahadufatana gucika ku mbibe z'u Burundi barafata Buvira irekura ari uko amakunga asemereye atari uko dushoboye kubakurayo none ubu badutwaye kugwanira mu mitumba ya Minembwe ahantu tutabona na gato iyo tuba niyo tuja tuzaba tugira n'ingorane iyo tunahungira ko bavuga bati nukuri ibi bintu bari kwaradushiramwo no kudusheta no kujya kutwicisha gusa singwano dushoboye ikindi bavuga ko babangamiwe cyane n'amadrone atamadrone aratumaze nico kintu cya mbere kitugoye wumva bamwe ibujumbura tubwira ngo bageze ku bigwanisho bikomeye cyane ngo bageze ko ngo by'iki gihe abasirikare bo bari ku rugamba akavuga bati twebwe ntitugira ibigwanisho bijyanye n'intambara turimo kuko abo tugwana bafise ibigwanisho twebwe tudafise bakagira bati ahubwo n'abaturongoye bakwa kuhasigara ubu uravye uko ibintu bimeze narashoboye kuronka raporo y'ibanga sinza kuyivuga cyane kugira sinkwegera abantu raporo y'ibanga ya retraite yagizwe n'abatwara igisirikare urwego hejuru bose mu mpera z'ukwezi kwa gatanu bayikoreye Igitega bariko bavugana intambara babayemwo baraba ibintu babayemwo muri Kongo uko byagenze hari umwe mu bakora mu biro bikuru bya gisirikare umujenerali umwe yubahutse ngo arababwira ati jewe narize amashuri y'igisirikare i Buraya ati mu bintu nize kugira baze kumenya ko iyo raporo dayize reka subiramo amajambo yavuze baze kumve ko n'ibyo ntavuze ndabifise yababwiye ati jewe mu bintu nize umusirikare agwanira iteka nicyo gituma niyo yaguye ku rugamba bavuga ko umusirikare avuga ko yaguye kuri champ d'honneur ntibavuga ngo yapfuye apfira iteka ry'igihugu ciwe kubera ko tugwanira iteka ndavye ibintu twakoze muri Kongo abantu badutwara ibintu bakoze hariho abari bakwiye kwiyahura hari umujenerali icyo gihe yavuze Foch wo mu Faransa hari umujenerali yavuga ko urongoye urugamba kubera ari iteka ry'igihugu ukanesherezwayo kubera wanabikoze nabi kubw'iteka ry'igihugu we utegerezwa kwiyahura atavuga ati abatwara iki gisoda iyaba twari tugifise iteka akoresheje le sens de l'honneur hariho abategerezwa kuca biyahura kubera ibintu mwakoreye muri Kongo arakamaramaza hariho wararongoye ingabo muri Kongo igihe babatse kuri Rusizi nyene kiya cya Rusizi Colonel Jekonias we yidoza agira ati icyambabaje muri byose nuko jewe nari ndongoye urugamba aha mu Rusizi ariko baza kunzanira ko abandi baza kururongora bankura no muri pese yanje baze ko twari tumaze kuvuga ikiganiro pese yari afise ingene hatswe no kunafatwa we bamurungika imbere nimba ari muri za Rubarika hasigara uwitwa Muzinga bena udatwara première région militaire general de brigade ndetse na yase kuza ningoga Poncien Hakizimana bakazira mingi bo baza gufata iyo pese na bamurungika kure avuga ati jewe iyo mfumwa neshwa nkagiyewe nyene Jekonias nimuze kunzanira ko abandi bandongora batanga yandi mategeko ntazi uko ameze tukaza kwambara ibara kujya rero mu gisirikare hari imyidogo mw'abantu abasivile bararyohe ngo babonye ngo ibitangaza ngo baberetse ibitangaza mwukumva imyidogo abasirikare bafise guhera hejuru umanuka rero niba ariko bavuga bati Jekonias ubu yigiriye nyene muri Minembwe kurongora ingwano atari ku kuntu ibintu tubona bimeze ahakwa no kuhasigara nawe nyene tukataha twambaye ibara kurusha rero abasoda bavuga bati ntibakure muri ivyo bintu bakanasaba ko bahabwa agashahara kabo ntibumva ingene batwara ku rugamba ng'ubwo rugoye gutyo bakamara amezi 8 badahembwe bakavuga ivyabo vyibwa bakavuga ingene bafatwa nabi bakavuga kandi ko bari mu ntambwe batumva yiva n'iyija batumva n'ingene bobo iberekeye aho baza kugwana n'abantu bagwanira iwabo bagwanira iteka ryabo bavuga bati twe ntidukeneye guhona ikindi gihugu kikaza gufasha ko bahona kandi bo bariko bagwanira iteka ryabo muri ayo makuru yariko aravugwa nko mu mwanya wa mbere aho navuze hategwa haravuzwa abasoda 14 baciye bapfa ubwo nyene batewe batewe drone 14 bapfuye ngira hari nko kuwa kane n'abandi 23 bakomeretse
inyuma igihe batswe point zero sinzi abahaguye uko bangana amakuru ntaratangura gusohoka na rijya wumva amakuru adasohoka nyene bugaye ibintu byose bituma abantu bahanahana amakuru ariko kuva intambara itangura aha muri Focode twagumye duhanura tuti ababanyi iyo bagiye mu matati uri umubanyi mwiza ubafasha kumvikana ntuza kuja ku ruhande rumwe kurwanya urundi ruhande rw'ababanyi ubwo nibwo rwari kuba uruhara rwiza rw'Uburundi kurusha kuja kwivanga mu intambara noneho ikura agashambara igisirikare cy'Uburundi kikaboneka ko kitaye mu byo kidashobora. Murakoze Pacifique Ntahazwi dusabye imbabazi ngira mwavyumvise yuko ibi byo turiko turavuga no munsi vyabaye ibihambaye cyane twakoresheje n'umwanya urenze ku rutubo twahora dukoresha ariko akanika kanya ku mwanya wa kabiri igice cya kabiri cya kino kiganiro ngira kuba dukurikiye kuva mu ntango mwumvise ko twagarutse kubijanye n'amajambo umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yashikirije kuwa 30 ruheshi amajambo abatumire bagiye berekana ko ari mwo ibinyoma bihambaye kandi aza guhuvya ibijanye na kahise k'igihugu twagarutse kandi kubijanye n'ibirori byo guhimbaza imyaka 64 Uburundi buronse intara yo kwikugira mwumvise abasirikare bagiye kwidefile berekanywe ibigwanisho vyerekanywe icyo abatumire babivuga ko ariko mu gisirikare mu gihe bemeza ko ari igisirikare gikomeye kigezweho urumva yuko amakuru ari ku rubuga iyo barungikwa kugwana muri Kongo ko avuga ibindi mbere duhoze n'ino miryango Pacifique avuze yuko yasubiye kuburira ikongo abasoda 14 tubye ko bapfira bakomeretse n'ibindi bitigiri bitazwi by'abaguye mu ntambara nyuma iyo defile ngira turahujije abarundi bari kwatwumviriza arise ngira mu kwibutsa abariko baratwumviriza amategeko agenga igice cya kabiri cya kino kiganiro hanyuma dutangure kwakira abanywanyi ba mbere. Egome Gilbert nkuko bimeze muri bino biganiro hariho amategeko ngendemo ko dukurikira kugira ngo guhanahana amajambo bigende neza. Ubwa mbere no kubahiriza umwanya hagati y'iminota 3 n'5 no kuvuga ko uza gufata ijambo agerageze yubahiriza uwo mwanya ntarenze iminota 5 hanyuma tugerageze kumviriza kugira ngo nidusubiremwo ibibazo byabajijwe ibibazo bidahuye n'ikiganiro cyo no munsi muze ko twihanganira ntituza kuvyishura abifuza guterera mugire ko nimutarire kugira ngo abenshi baronke amahirwe yo gushobora kugira ico bashikirije turabona ko hariho benshi bifuza gufata ijambo ubwa nyuma muri bino biganiro ntivyemewe gukoresha ibitusi gusotora ntanke gukoresha imvugo itubaha abandi n'ivyiyumviro vyabo nivyo hano tuza gushimikira ko Gilbert ngira ngo turashobora kwakira abanywanyi basavye amajambo kuva kera. Ego ngira nimba mwabonye hariho witwa Irarera hariho uwitwa ngira amazina yose ngira ndayabona uraza kuturamfasha kuraba neza ariko ngira utangura ukakira batatu ba mbere kugira ngo dukoreshe umwanya neza abatumire bashobore kwishura bitumbereye. Uwa mbere hariho batatu ba mbere bamaze umwanya bariko barasaba ngira abantu bari bamenye ko dutanga amajambo mu cisha kabiri hariho uwitwa Irarera ndabona yagiye Irarera yamanutse hariho Patriote ngira ngo niyo bariko batwumva yo kugura kamikro kiwe hanyuma Bertrand ashayikazanura nyuma ya Patriote niwe aronka ijambo. Patriote ni mwamutwumva mwugura kamikro kanyu ijambo ni rwanyu. Murakoze cyane ku uyu mwanya muduhaye wo kugira ngo dutange icyifuzo cyacu cyangwa tubaze ikibazo. Itambere njewe sindi umurundi sindi ubasha kuvuga ikirundi neza ariko ururimi mvuga murarwumva ndakeka ndibaza. Ikindi ndashimira iri shiramwe rya Focode kunze gukurikirana ibiganiro byabo by'ukuri ibintu bavuga ni ibintu byumvikana kandi umuntu wese wakagombye kuba afite umutima wa kimuntu nico yabaterera cyangwa yashigikira byaba ari byiza cyane kuko biragarura icyizere ko hakiri abantu bafite umutima wa kimuntu. Ico nibaza ni ku gice ca mbere cyari ikibazo ariko numva sinzi ko kibuze kuba ikibazo ni ukuntu dufite abayobozi bamwe bashaka gupfobya
donc bagoreka histoire. Iki kintu sinzi umuintervena wa kabiri yavuze kuko peut-être bishobora kuba hakagombye kuba abahinga bashobora kuba bomenya ikibazo gihari. Ibi byanyibukije ijambo Perezida w'u Burundi yigeze kuvuga, arahakana avuga ko aremanga ko abanyamurenge atari ubwoko. Ese ibi ngibi byo kugoreka histoire akayobya abantu akavuga ibintu bitajanye na circonstance cyangwa n'igihe biva kuki? Namwe mukurikirana mubizi mugerageza wenda mushobora kuba muzi byinshi kuturusha, ntihashobora kuba hari ikibazo? Ntihari hakenewe abantu bashobora kuba bomenya ko relema bidafitanye isano n'irya histoire twigeze kumva mbere? Kuko biteye agahinda, biranababaje cyane muri evenema yo kwibohora ya independance yakagombye kubwira abantu aho bageze n'amadefa ahari, ahubwo akagoreka histoire. Ibi byanyibukije histoire yindi yigeze kuvuga aho umuntu w'umuperezida yemanga akavuga ngo aba bantu si ubwoko, ndabizi histoire ndayizi. Ibi mubona ari ikibazo kiganisha kuki? Yego, ni ikibazo cyane. murakoze cyane no kubahiriza umwanya Patriot. Umunywanyi wa kabiri Alice ninde? Umunywanyi wa kabiri ni Bertrand, yaba ariko atwumva yo kugura akamiko kiwe, sinzi ko ari ikibazo afite nk'ari intererano. Bertrand, mwamutwumva mugura mikro yanyu. Murakoze cyane. Jewe nashaka kubaza mutumire Pacifique, none ibintu twumva umukuru w'igihugu avuga cyane cyane tukumva byerekeye guharuka, hoba hariho uguharuka rutizera ibyo umukuru w'igihugu avuga, canke by'ukuri uguharuka avuga yuko ariko arabwira by'ukuri yoba afite intumbero ariko arashika ko hoba hariho uguharuka rutabona neza intumbero, hoba hariho abantu bakiri mu mwijima badashobora gutahura intumbero y'umukuru w'igihugu canke y'umugambwe uri ku butegetsi, ku buryo kubera mu bisanzwe nimba tubona ibintu bimeze nk'uko ukabamenga ntibaraba neza iby'abanyagihugu basaba. Eske by'ukuri umukuru w'igihugu arafise uguharuka ariko arerekera ashaka guha message kugira ngo agire icyo ashitseko? Uguharuka bw'ubwo by'ukuri ari uguharuka rukiri mu mwijima rudatahura neza yuko ataneza umugambwe cyangwa umukuru w'igihugu yoba bafitiye. Ikibazo cyane cya kabiri, tumaze kumva ibintu byinshi bivuga yuko bafite imigambi yo gutera igihugu kibanyi cy'u Rwanda, none ko twumva yuko igisirikare kimerewe nabi, by'ukuri ibyo bintu byaba ari ibintu bishoboka bivanye n'ingene twabonye n'ingene muje kuvuga yuko igisirikare cy'u Burundi kimerewe nabi, n'abasirikare bakwiye dufise. Ibyo bintu byaba ari ibintu bishoboka by'ukuri? Ibyo ari ibintu cyangwa no kwiyahura? Murakoze. Murakoze namwe no kubahiriza umwanya. Alice ngira ko kwakira uwundi wa gatatu hanyuma tugaruke kwakire abatumire babiri hanyuma tuje duha umwanya abatumire bitabe. Hariho Mutama Pierre Kavembo ni mana Sonia Kabwangira ngo tubakire tuje turereka abatumire bishure. Mutama Pierre Kavembo ni mari mwamutwumva mwo kugura kamiko kanyu, ijambo ni gwanyu. Ego ndabumva neza cyane, namwe mwanyumva? Ego turabumva ijana ku ijana. Ego mwakoze kuma ijambo, ariko iki kiganiro cyanyu kubinyekeye ibyo nagomba kuvuga nk'iminota 5 yari gukwiye. Iyo nza kukimenya nari gusaba nkaba umutumire, umugabo ntaco. Ariko reka ngiye kuko iminota ari mikeya. Nagomba numvise ibyo Perezida Ndayishimiye yavuze, yaza kubimenya akabaza abantu ba kera babibonye atari ibyo yasomye mu bitabo, ndakeka yuko byari kumufasha cyane. Ibyo ndabivuze kubera iki? Jewe kuva kuri Rwagasore byose nabibonye, kuko no muri amatora yo muri 1962 jewe nagiye kwandika amakate y'amatora, nize muri Atene ya se wiwe yitwa Atene Mwamutsa Kate, n'ingene badufata ingene twabaho
ni ukuri ntitwuvuga yuko ababirigi yuko abadukolonije bagiye batugiriye nabi. hama ikindi nomubwira ni uko burya ababirigi nabo bavuga ngo badukubise ibimoko bakubita ibimoko bagomba kurera abarundi kugira bereke ibyo bokora. jewe ndavye ingene babafata abarundi bababwira ngo tera ikawa sasira ikawa poma ikawa, mu nyuma yo ukazabona abarundi bagiye kwimbura ibifaranga bagasesa bakabika bikabananira no kubirya ngo babiheze. jewe nk'iyo ndero umuntu mukariye mugabo uri kwamwereka ingene aziteza imbere, aho nta kibi jewe na kimwe nabibonamwo. hanyuma ikindi cya kabiri nagomba ndamubwire perezida ndayishimiye, ndamuzi n'ukuri. jewe ntabwo ndamubwiye nti burya rero ikintu akwiye gusonera arasonera perezida Ndadaye. hanyuma nagomba ndamwibarize niyo abanyumva, mbe ni kuki yagiye mu ishamba ngo agiye kurwana, agiye guhana demokarasi? iyo demokarasi yarazanywe nande? ko bagiye bose ingene bagenda bazi bagasanga iyo nyangoma ariwe yari yabitanguje, bakabana mu nyuma bakajyana. ariko muri icyo gihe nkagira nti niyibuke rero ibyo Ndadaye yagiye akoze, mugabo ibintu bya politiki sinabyinjiremwo. aho nagomba kugaruka kuki ni uko ndamubwiye iby'ijya numvise yuko bagomba kudukura imva ya Ndadaye ngo bayitwara ahandi. ndamubwiye yuko icyo kizoba ari icyaha gikomeye cyane azoba akoze. icyo kizoba ari icyaha gikomeye cyane umugambwe CNDD FDD uzoba ukoze, kubera kuko Ndadaye yadukuwe inshuro nyinshi, yadukuwe inshuro zibiri, bamuhabye bakamudukura. aho ndabivuga kuko ndabizi, n'igihe bamudukura bwa nyuma jewe ikiziga kiwe nije nacyakiriye, ndakiraba ndakitegereza, ndasinya mu gitabo yuko nemeje yuko ikiziga ndakibonye ari Ndadaye. none ubu naho bagomba kumudukura bamujane hehe? icyo ni ikibazo. icyo kintu nagomba ndamubwiye nti icyo kintu mukagikora CNDD FDD n'ukuri nicyo kimwe nuko ufata umuvyeyi wawe hanyuma ukaja ngo ntiyavyaye ukamwita mugabo n'ibintangaza. niyo ntumbero ya CNDD FDD, nibyo bigishije n'abana bacu, nibyo bigishije n'abandi bose. icyo kintu rero jewe ndagira ati ndakibasavye ntibaze bakore iryo kosa, n'ukuri bizoba bibabaje. hanyuma kuri ibyo nabyo biriko biraba FD Congo n'iki n'amadefile, jewe navutse kera nabonye amadefile menshi yo kwikukira. ni ukuri numvise muvuga yuko ati ego ati naho hoza abandi basoda bavuye hanze bakaza kugira defile nta kibi kirimwo. ego nta kibi kirimwe babyumvikanye, mugabo jewe kuva muri ibyo mu Burundi kuva twikukira, nakubwiye ko jewe ndakubwiye ko jewe muri 1962 nagiye nari mu banyeshuri 60 bari batowe, ni twebwe twagize defile. jewe naririmbye Burundi bwacu Burundi buhiye, idarapo ry'Uburundi riko yaduga, iry'ababirigi riko yamanuka. iyo ndirimbo twaririmbishwa na padiri Barenga yabo. ibyo byose nabibonye, n'amakudofe bagira byose twabyumviriza, mugabo byabaye mu mutekano. none ni kuki bobo batogira ibintu ngo be mu mutekano hanyuma areke kwiruka ku bantu? kuntuze kubera umwanya ari mutoya. ariko nawe umwanya n'ibyo mugabo, reka tuonge iminota 5 Petero Kavere Mbonimpa. uno musi ku bwanyu mwavuze yuko muzi Ndayishimiye, muzi papa wiwe, mwize no kwishuri giwe. kuki uno musi arondera guhindura kahise no kuvuga ko abantu muravuze yuko muzi yuko Frodebu ari umuvyeyi wa CNDD FDD, uno musi mugabo akaba ariko aravuga yuko abantu bose ari abapedese? ibyo njyewe sinzi nawe bapedese yuko hari nawe yabonye, kuko ntiyari bwavuke.
jewe pedesi nabumvise nababonye ibyo byose byaba nabibonye mugabo naho hari imigambwe itumvikana mugabo ntibacanamo ngo batemagurane imipanga ngo bicane ngo bagiye gutya 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 oya barigira mu kurwana gusa bakurikije politike mugabo n'ukuri twari bwabona abantu batemagurana aho niho bitaniye n'uno munsi umuntu w'umugambwe abwira umuntu ngo nzanye agahanga kanaka ngo duguha amafaranga iryo niba ko ari ibara umutemere naho njyanye n'ukuri bakwiye kuraba ibyo bariko barakora bariko barakwegera abarundi mugabo je nkagira nti ngabije ku kantu gatoya uburya rero ntuzeyi ko batanguye kwiboma tugenda byitse kwiboma kwiseka ku bantu bemera imana kuri twebwe twemera imana nawe nyine amanemera imana burya ntavuge ngo ni padiri ngo ni musenyeri nawe nyine ngenda mbona agenda gupfukama ku ruhimbi asenga burya rero si bajya padiri tuba dusenga imana niyo dusaba niyo dusaba byose hanyuma azobaze azatohoze wibomye ku mana wibomye ku bantu bavuga ijambo ry'imana ureka rya gatolika ni ukuri na rwanda mubwiye yuko ruba ari urupfu ruba ari ubwiwe bwa nyuma abaza abangene byageze no ku isi yose abapadiri ntacyo bapfa ibintu byose dufite mu burundi nk'amashure yose menshi usanga yashizweho n'abagatolika jewe nize mu ishuri y'abagatolika umupadiri yari umuyobozi w'iryo shuri yari umupadiri w'umuzungu yadutwara neza akadufata neza nicyo gituma n'amashuri menshi ahari ubu ya kera yose usanga yari eglise katolika mugabo hariho n'ayandi y'aba eglise anglikane mugabo muri icyo gihe jewe muri icyo gihe nta yindi dini nari bwabone ngo bibatse ishuri iri nini n'iri vyoba bije mu minsi ya vuba gusa mugabo ntizihari usanga bubatse agashuri kamwe kuri iyo ntuze bafise kuri iyo paruwasi babako nayo ubundi burya eglise katolika cyangwa eglise anglikane burya ni umushinge w'abanyepolitike bose abanyepolitike bose abatwaye uburundi bose basanga bafashe indero yavuye muri ayo madini muri eglise katolika na eglise anglikane Unyemende bakiremwo Petero Mbonimpa muke murangiza kugira duhe umwanya abandi akabazo ngiye kubabaza naka kare mu mwanya Pacifique nazo nimba mwamukurikiye yavuze ati biragoye kuronka insiguro ukurikiranye urutonde rw'amungane President Ndayishimiye yariko aravugana cyane cyane ariko aravuga ibijanye na PDC mu nyuma akavuga yuko abafrodebu bafise agatima k'ubwicanyi kamuka kuri uwo mugambwe mu nyuma akavuga iby'abaporona mu nyuma akavuga ibi bijanye na Eklezia Katolika mwariko muravuga mu kanya ku bwanyu biva kuki abigira nkana nimba bigira nkana hari insiguro Pacifique yavuze ati biragoye kuronka insiguro mwe hari insiguro mufise nk'umuntu mwumva amuzi kuva ku isi akamenya n'abavyeyi biwe jewe mu mvuga yiwanje ndakunze kubaha abantu mugabo maze kumviriza ingene ashikiriza ibintu nukuri hari akantu abuze kupfase yo gushikiriza ibintu mugabo ndavyumva nkeka yuko ubwo rwego ataruciyemwo twebwe tukiga mu mashuri bakwigisha ibintu vya administration bakatwigisha ingene dushikiriza ikintu mu mvugo yubaka mu mvugo itababaza mugabo je ndavye imvugo ndashimiye maze kumumviriza kenshi kandi ndamuzi bikwiye ko twahuye no manama kenshi nino mu Bubiligi twahuye igihe yakira abarundi b'aba diaspora namuzi maze ibibazo mugabo mbonye ingene yishuye inyishu ziwe nka kurya Frederic yabivuze bavuga inyumvira ni ukuri hariho akantu kabuze niyo abashaka kumenya rero ibintu bya cyangwa ibyo mugambwe ntiyoshira kure Frederic Nyumvira yabaye vice perezida w'u Burundi aserukira Frodebu arabizi
mugabo rukaba raba abaforodebu bangaje raba abagenzi babo bo muri CDD FDD bangaje none raba abantu bapfuye bishwe n'ubu abantu bangaye none ufata intwaro y'ababigi n'intwaro ya CDD FDD burya buvuga yuko mubi gusumba abandi arinde kageze ngaho n'abantu barihinyisha. Murakoze ngira arisiko kwakira Sonia. Sonia niyo bari kwatwumbuye kugura akamikro kiwe tuje duha umwanya batumire banze bishura ibibazo. Mwiriwe mwese muranyumva neza. Mwiriwe Sonia turabumva duga ku ijambo. Murakoze cyane cyane byoshe nagira gusanga intererano n'ikibazo kumbereza kwa Pacifique. Intererano no kuvuga yuko iryo jambo ry'umukuru w'igihugu aserukira Burundi nta bintu byo kurandira birimo iboje mbona umenga ni distraction kandi iki jambo rivuze abarundi bose arabona benshi nka twebwe turi hanze kugira gusa turabimenye mugabo urumva jesi ibintu umenga ni bose bakubwira bivuze si ibintu umuntu yarandira ko cyane kuko ni ibintu byo gusamaza mugabo birajanye biriko birabi Burundi urumva si bijyanye no kuza abarundi kandi bijyanye n'ibintu ntwari kirakora ndetse ziravuga mugabo ikindi kintu gitera intege biraboneka ko ari reaction kuri ya benshi bavuze Pacifique yabivuze nk'ibyo igisata bikivuga ibikorwa n'igihugu ibyo by'ingiro n'ibyo urumva arasayajista kuko arabizi ko n'ibyo bakamushyigikiye iby'abasoda ibyo Pacifique yatubwiye akora kudoga no mu myidogo ni myinshi kenshi kandi abapolitisi baba bakeneye bisamaza kugira ngo bagire abakoresha bashyigikira icyo ni cyo cy'imbere cyane ikibazo gitwara kuri Pacifique naco murakunda kuvuga ko abasoda babaterefona bakabidogera kandi bibabaje cyane baracamo mugabo je cy'imbere none bamaze gukorera ku mategeko ubusanzwe naho umusoda je nyaza ko gutabariza umusivili sosiyete sivile none ko barenze bashikaho umuntu babwira nimba icyo kibazo ushaka kucisha umuntu babwira ati nta soni bireke banyu kuko baramaze gutabaza amazina kandi bazotabaza iyi ntwaro igumira imanika barabona ko adashobora yongereza none umuntu bakavuga ngo kireka anka banyu mwanyu bakoze cyagize. Murakoze namwe ngira Alice twogaruka ku batumire reka duhere kuri Frederic bamvuga inyumvira sinzi ko ari cyo muvuga kuri ibi byabajijwe n'uyu Patriote Bertrand ibyo mbonima apfuza amakinga afise n'ikibazo cya Sonia hanyuma Pacifique abunganire. Uyu ntuzenya Patriote yavuze ibijanye n'abanyamurenga ati si ubwoko ngaha tutiriwe turadondora mvuge ubwoko mu bisanzwe mu vyigwa vya siyanse ubwoko ico ari cyo ubwoko n'abantu basangiye ururimi ubwoko n'abantu basangiye aho baba n'abantu basangiye umuco n'abantu basangiye idini abo bantu namba bafise ivyo ubwoko ariko mu mbono y'ibi abantu badutwaye urasanga ubwoko ari biracavuga by'abahutu n'abatutsi ariko bijya si ubwoko ariko uravye badutwaye nabo ababirigi barafise ubwoko abaflama barafise aho baba teritware yabo barafise ururimi rwabo barafise imico yabo aba walo nico kimwe abo ni namoko ariko twebwe ntiyaramoko abanyamurenge sinzi ingene bobo ingene babayeho aho baba kwabonyene ko baba kwabonyene ko afise idini ryabo ko afise imico yabo ko afise teritware yabo muri ico gihe n'ubwoko tutiriwe turazana ibya politike hanyuma kuyovya avuga yovya abantu kuyovya nkana n'ibintu abigira bibona umbre bijya vyabaye kera vy'abanyamurenge biciwe i Burundi mbega bifata gute ikindi kibazo kuki bagenda muri Kongo gutera abanyamurenge
gutoteza abanyamurenge babigirira iki leta y'u Burundi ibashaka kwiki ibashaka kubahora iki abo basoda b'abarundi bagenda kubigira harimo n'abahutu n'abatutsi bo babigira mu zihe nyungu bo bari ordre baronse mbegi ordre mbi bobo ntibashaka kuvuga bati tuyanje kuko nimbi kuko nibagenda kwica abantu ejo bazofatwa umukomanda azofatwa wewe nushira genda kuronka ordre ngo genda buca abantu s'abarundi kace mupfana ubicira iki ushaka ko bahona ntibazakwagiriza je nabiri ntavyonzi mugabo ndemeza ko ibihari guhovya abantu urakunda kubisanga mu mvugo ziwe kindi kibazo bagije Pacifique hanyuma hari yabasha gutanga message oni Bertrand gutanga message ku bantu biwe go nabivuze hari igihe wumva ko ariko aravuga kandi ngarije kuce navuze mu mutwe harya bajya bari ku butegetsi barafise uburundi bashaka gushikako muri ubwo Burundi bashaka gushikako buratandukanye n'ubu turimo turavamwo badushikane mu Burundi bwabo aho icambere na mbere nta migambwe ihari icya kabiri nta banyamakuru bavuga ukuri bahari icya gatatu nta societe civile ihari icya kane nta madini ashobora kuba kritika abwirizwa kubamwo ibyo ni ubwo Burundi bwabo bariko bararondera kandi ubwo Burundi bwabo uzari nk'abahutu n'abatutsi abahutu babayoboka abatutsi babayoboka abatazo bayoboka bicwe icyo ndababwira nti sinzi ko abarundi batora umwanya wo kwiga iyo tuvuye ingene bigenda bikurikirana ukumviriza amajambo agenda avugwa ukora ibikorwa bigenda bikorwa abantu bibaza bati mbega ibi bintu bya birimwe biratujana he ndifuza ko umurundi yo bayumviriza ibi bintu biriko biraba n'abagenda yicare arondere na mugenzi wati ibi bintu turimwo burya aho tuva turahazi iyo tujaho bari hehe aho rero ayawundi yavuze ati gutera u Rwanda ati mubona bishoboka ivyo ntabyo ndibo je sindi umusirikare sinahabona ugira ngo birashoboka cyane ntibishoboka kubera ko ingwano ziri ubwoko kwinshi ingene bo bigira ntavyonzi mugabo wumvise avuga ati jewe nzogutera uragiranye nakagako kavuga ngo uransanga bashitse kumwobo kacakacakira mu mwobo kacakabwira umugore wakati njyama kumfuke ntibamfate burya rero nivyo turimo turajamwo umuntu aguma avuga ati jewe ndagutera ayo majambo uraha isiguro mu mwanya uzotegera buhoro buhoro icarico amambo n'impavyo yavuze ntabyo nokomantako murakoze cyane ngira Pacifique hari tubazo bagiye baberekeza ko ngira mwogerageza gukoresha umwanya mukatwishoga twakira undi mugwi Ego murakoze Patriote yadushimiye muri Focode ko bikorwa dukora nanje ndamushimiye hanyuma yagarutse ko imvugo iguma ihindukiza bijanye n'amateka ibi vya kahise akagaruka cyane kuri aya majambo ndayishimiye yubahutse kuvuga ko abanyamurenge atari ubwoko mugenzi wanjye hano mu kiganiro Frederic Bavugimvira arasiguye ico ubundi bita ubwoko iyo definition iyo bayikoresheje hagati y'abarundi usanga bidakunda ko tubyita etni nk'uko bisiguye ijambo ubwoko ry'ikirundi ndaribangira ko mugabo tugiye kuri etni iyo bakoresheje ayo madefinition ku barundi abahutu n'abatutsi usanga bigorana ingene mu bikoresha ariko bigeze nko ngaha ku banyamurenge muri context ya Congo sico kimwe n'ivy'iwacu muri Congo barafise ayo moko nyene bamwe bose afise akarere babamwo ururimi rwabo imico yabo abanyamurenge barafise akarere kabo hari murenge iyo za Minembwe hose ariko barategwa abanyamurenge ururimi rwabo bararufise rutandukanye n'indimi z'amoko babanye imico yabo barayifise imico bisangije idasa ni ababanyi baba bafise abanyamurenge biraboneka ko muri Congo ari ubwoko
kumburengira yaje kubivuga muri context y'Uburundi y'abahutu n'abatutsi mugabo ugiye ti abanyamurenge n'abashi abanyamurenge n'abandi uraza kubona ko abanyamurenge ari ubwoko buriya rero muri bibi iyo bariko baravuga nk'ibi by'amahonyabwoko imwe mu nzira itera ijana nyene kwihonyabwoko ni ivyo vyo gutangura kwanka identite y'uwundi ukanka kwemera kwabaho mu nyuma umaze kwanka kwabaho none ukamurungikira abaja kumurasa ukazibira ntaronke ingene aja kw'isoko bimwe twumvise bagenda gukorera abanyamurenge byavuzwe n'umuvugizi w'igisirikare we nyene akavyemerera ni ibintu biteye ubwoba umugani w'abamvunyumvira abasirikare babikoreshwa bakwiye gutangura kwiyumvira kabiri kuko ibintu birahinduka ugasanga bamwe bazotinda babazwe ivyo bintu bariko barakorera ubwoko bw'abanyamurenge ataco bwobo bwabagize gushika uyu munsi nta kintu na kimwe dufise umurundi yovuga ngo hari kibi umunsi umwe abanyamurenge bakoreye Uburundi canke bakoreye abarundi nta na hamwe amateka y'Uburundi dufise abanyamurenge bakora ikibi ku barundi nta na hamwe none abatwara Uburundi buvuga ko bigenda gute ngo barungike ingabo zigenda kurasa abanyamurenge mu mihana yabo bagaturira imihana yabo bakabakorera ibibi byose twumva ariko barabakorera biragoye kumva imbere kimwe mu bintu binababaje nuko twumva ko hariho n'abanyamurenge usanga bariko barakorana n'iyo leta bambwiye ati harakagwi k'abanyamurenge kabi Bujumbura kuri rya hoteli iri hafi ya messe des officiers ni nabo usanga bariko bararesha ico gisirikare nibo babesha Ndayishimiye ngo wogira uko byoca bigenda uko wogira uko wocutsinda iyo ntambara abasoda bacu akari babandanya bagwa muri ivyo bintu bitagira ishingiro ico nuvuga ko kibabaje nayo ubundi ni kuri ibintu Burundi biriko burakorera aho hantu birashobora kuzodukwegera nk'igihugu tukazoyibazwa igihe kimwe Bertrand mbega hoba hariho urwaruka rutumva Ndayishimiye ku buryo izi mvugo zose ariko arakora iyo barondera kugwikwegera ko kuruhendahenda agwibagiza amagorwa rufisa rujane nivyo cyane iyo umuntu atanguye kenshi kwigisha ibitari byo mu bijyanye na kahise iyo propagande ibitumbereye kurondera urwaruka uhenda ukarutwara mu bindi bibazo ukagwibagiza ibibazo by'ukuri urwaruka ruba rufise uyu munsi uko Ndayishimiye ariko arakora afata ibintu vyamunaniye akabihindura amakosa y'abanyagihugu ni intwaro idashobora gufasha abarundi kuronka akazi ariko we mu kuvuga avuga ko hari abarundi banka akazi ibintu bamwe bavuze bati nukuraba neza ko umukuru w'igihugu atakabaza afise numvise babiri bose babivuze sinzi ko nubivuga uko mugabo hariho ikibazo gikomeye hano hantu leta ntishobora kuvuga iti jewe naje urwaruka rudagira akazi ruri kuri runo rugero narakoze ibikorwa bituma ibiharuro by'ubushomeri mu Burundi bikoroka gutya ubu tugeze aha uzokumva gusa avuga ngo arafise payeje ngo irafise ngo urwaruka ngo yafashije n'urugero rungana gute umunsi afata ubutegetsi mu 2020 ndibuka ko yigeze rusansuma y'abashomeri umunsi afata ubutegetsi ivo y'ubushomeri mu Burundi yarigeze inyuma y'imyaka 6 amaze atwara nivo y'ubushomeri igeze he ico nico kibazo cy'ukuri umuntu yishurako nekuza kuvuga ngo abantu banka akazi ngo ariko barondera kuja mu bihugu babaho badakora ivyo bihugu birabaho ngo abantu bagenda i Dubai araza abarundi ariko bapfirayo kuri burya ruzuba bakoroka kuri bijya bizu yo bafise ayo mafoto yoba yazi mbega ni kuki umuhungu wiwe nawe ari Dubai